w'abazungu abarundi bamye bafatanye mu nda bagasangira kabisi n'agahiye bakagwaniriza hamwe umwansi w'igihugu. Ivyo bikaba vyagiye guhinduka mu 1885. Ibihugu rutura vy'i Burayi vyagize inama rukokoma i Berlin, umugwa mukuru w'Ubudagi, Conference de Berlin, kuva kw'igenekerezo rya 15 Munyonyo mu 1884 gushika kwa 26 Ruhuhuma 1885, vyiga ukuntu bigabura Afrika. Mu 1896 niho Abadagi batera mu Burundi basanga ingabo z'umwami Mwezi Gisabo badasigana barikanuye baca batana mu mitwe ikiringo c'imyaka ishika ku ndwi bakoresha amacumu n'imiheto. Kw'igenekerezo rya 6 Ruheshi 1903 niho umwami Mwezi Gisabo yabona katsinzwe n'abo Badagi aremera ibiganiro Traité de Kiganda. Baca bategeka umwami kw'ibendera ry'Abadagi riduzwa mu gihugu c'u Burundi, guha akarere ka Bukeye Kirima, Muramvya nayo bayiha Amaconco. Bari bafashije abazungu kugwanya umwami Mwezi. Abo Badagi baciye bamutegeka kandi gutanga ikibanza c'imugera ku bamisiyonari b'abazungu, gutanga amande y'inka 424, kubaka ibarabara rihuza Usumbura Mugera ku Gikenye bakoresheje abanyagihugu atani impembo baronse n'ibindi vyinshi. Umwami yaraho umugabo nta jambo yari afise, yategerezwa gukurikiza amategeko ahawe n'abo Badagi. Inyuma y'Abadagi haciye haza Ababirigi mu 1916 babandanya bacura bufuni na buhoro Abarundi. Abo Babirigi bakaba bari barongowe n'uwitwa Pierre Rickmans. Umurundi wese yakubitirwa gukora ibikorwa biruhije, gushikanira amagi n'amasoro n'inka z'ibimasa abo bazungu n'ibindi vyimburwa, uwanse agakubitwa ikimoko. Umuzo w'abazungu b'abamisiyonari ni nawo wakuyeho ukwemera Abarundi bari basanganywe, basenga Imana baciye kuri kiranga. Hama abo bazungu batangura kubavangura mu bwoko kugira biborohere gutwara ivyo bita diviser pour régner mu rurimi rw'igifaransa, mu kubapima amazuru n'ibindi bihimba vy'umubiri. Baca bacamwe imico itatu: Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Baca bafata ingingo yo kwirukana abo bise Abahutu n'Abatwa bose mu ntwaro, n'abagore ntibasigaye inyuma. Iryo vangura ry'ubwoko ni naryo ryatumye Abarundi batangura gucanamwo, baricana gushika kw'ihonyabwoko ryagiriwe Abahutu mu myaka y'1972 n'1923 no kuyandi makuba yakurikiye. Gushika no musi nta matohoza arigera kogwa kugira hamenyekane neza igitigiri c'abahitanywe n'ubwo bwicanyi bwatumye amacakubiri mu bonse rimwe yongerekana mu gihugu. Abakoroni bamaze gushika mu mwaka w'1896 abo Abadagi baratanguye barashira mu ngiro, ariko cane cane babishize mu ngiro neza na neza ni Ababirigi bafashijwe n'uwateye Burundi Pierre Rickmans. Yabuteye mu mwaka w'1916 aje avuye muri Kongo. Hanyuma mu mwaka w'1925 kuwa 21 Myandagaro aca asaba umwami wabo w'Ababirigi ko ashyiraho itegeko rishyiraho ubwoko. Iryo tegeko rero cyatangwa gushyiraho ubwoko mu Burundi. Burya twitwa Abahutu ku itegeko ry'umwami w'Ububirigi yitwa Leopold. Acatangwa kuvuga ati ko twashyizeho ubwoko, reka turabo tuzokorana. Bacavuga ati tuzokorana n'Abatutsi. Bacatangwa kuvuga ko Abatutsi bavutse kugira ngo batware. Batangwa kuvuga ko Abahutu nabo bavutse kugira ngo batwagwe. Abatwa bo ntibanabibutse no kubibuka. Baca batangwa gufata Abahutu bose barabakura mu nzego, ariko mwumve ko ntibari Abahutu, yari imiryango kiretse uwemeye kwihutura akamututsi. Gushika mu mwaka w'1945 hari hasigaye Abahutu ubusa mu nzego, hari hasigayemo Abatutsi n'abaganwa. Mwumve ko bari batanguye gukumira. Ivyo rero vyavuye bica vyinjira mu Barundi. Uno munsi tuvuka turi Abahutu, turi Abatutsi, turi Abatwa, tugaca twicana kubera iki? Twagiye turakumirana. Gukumirana abazungu batwigishije twaciye tuvyemera. Mabona ko uno munsi ikumirana rikiriho. Uko gucunga bufuni na buhoro nako kwatumye Abarundi b'abahizi bahaguruka kugira bagwanya agacinyizo bagirirwa n'abazungu. Aha twovuga nka Ina Mujandi, Umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye kwikukira ku Burundi, Runyota Kanyarupfunzo ntigwihisha n'izindi ntwari zakurikiye. Runyota Kanyarupfunzo ntigwihisha yagwanye n'Ababirigi mu mwaka w'1922 yanka intwaro y'agacinyizo. Yaba ku mutumba Bibara, komine Mutumba, intara ya Karusi. Kubwambere yagwana n'abazungu akagwana n'abaganwa. Gashaka gukura akagwana avuga ati kurikori, nukuvuga ko baza batekeza umuntu itongo yari ifise bakarimutekeza, niyambaraga kafise aragahene yari ifise nkoko yatamaje itamukanwa kawe. Twapi ibintu nibibaho. Ati natwe ntwakatugwanya ibintu tukabikura, tukabaka umwana w'u Burundi nawe yoronka iteka. Ubona turi niho hari tariyeri y'urugamba rwa Runyota asoda ingabo za Runyota zatonda. Kajya gasozi naho kari hajya hakurya ari byo Bibara bya Kagombe. Ni habaganwa
n'abazungu batonda bariko baragwana na Runyoni. Kuva mu 2019 gushika mu 2022 umugwi CVR waragize amatohoza yimbitse ajanye n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abazungu gushika ku ihonya bwoko ryagiriwe abahutu mu 1972 n'1973. Aha twovuga ubwicanyi bwabaye mu 1961 ujanye n'igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, ubwicanyi bwabaye mu 1962 aho bica abasendikaliste b'abahutu mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, igandagurwa rya Musenyeri Gihimbari Gabriel mu ntara ya Kirundo mu 1964 inyuma yo kugenwa na papa nk'umwungere wa diocese ya Gitega, igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe n'igandagurwa ry'abagirijwe ko bashaka gutembagaza umwami mu 1965. Abahutu bagandaguwe mu 1969 bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Michel Micombero hamwe n'ibijanye n'ihirika ry'ubutegetsi mu 1971 affaire Ntungumburanye. CVR yaragize amatohoza ajanye n'igandagurwa ry'umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yiciwe mu ikambi y'igikomando mu ntara ya Gitega kwigenekerezo rya 29 Ndamukiza 1972, ikaba ari nayo mbarutso y'ihonyabwoko ryagiriwe abahutu mu 1972 n'1973. Ntabiraho atelefona chef de poste ari kuri pari niho nari ati ubunyere tumonere ngaha baca muzana Chevrolet bamurukiriza aho haruguru bamuzana ngaha ntabiraha carasohoka avuye mu biro hazana muri uwo muryango ubunyene uyo akura pistole ngaha aramurasa. Ntare nawe yarahagaze he? Ntare yararyamye yamurasa yubitse inda. Natwe duca twisubira ku kazi kuri pari kwizamu na chef de poste wanje yitwa guto chef de poste Bizimana. Aha mw'ipirizo uwo munsi haciye havuga inkoho ndwi hari kuwa gatandatu ku mugoroba niho bwaca rero tuza gukora ico gihe je nari nsanzwe nkorera muri cuisine ngaha nyene mu Gisoda baca bandungika aha ku mangazini oninze kuraba ikiriyo ndagisohore nyansanga ro haryamye ko impizi y'umugabo ndamusohora mpejeje kumusohora duca duhitana nabo bandi batandatu nyene tupakira mu majipe yari jipe yitwa Minervale y'igisirikare duca tutera tubajana hari itankoma kubahambayo. Ikiziga ca Ntare bari bamurashe urusase go ku mutima bongera baca bamucumita barionete yaha hejuru y'ijisho iki gica cururuka gutya. Ibirato vyiwe bari babimwambu vyaciye vyambugwa n'uwo mugabo yitwa Nzigo yabigurishirije mu ipirizo maheri 2,200 ya twaba twatana kimwe tubafutse nta na kimwe twabasasiye twabataye mukoze mukonyene bambaye izo bambaye gusa. Twaravyumvise yuko bamwishe hanyuma hakabamo n'abavuga yuko boba bamuhamvye ngaha mw'itongo ry'abapagani mugabo rero ugiye kuraba rero position yari ngaha ndi yari position isanzwe. Inyuma yo kwica umwami abararira ingoma y'ubwami Rukinzo baciye baja kwinyegeza mu rugo rw'umutware yitwa Katamobwa ku mutumba Rukoba komine Gitega. CVR iracabandanya amatohoza. Rero igihe Micombero agiriye kudeta agakora Ndizeye ingoma kubera so gukora rero yarayiraririye yacitembagara irahenuka kandi yarishigikiye neza. Sogoro acagenda kubwira umwamikazi ati barariraguwe ati ingoma irahenutse bivugike yuko umwami atanze ati genda mariyo muyihungishe niyo batarapfa turobimenya. Niho rero yacaza guhamagara abaryango turaza turayiterura tukicana ngaha tugenda tuca mu Ruhogoti tuca ku Musave tugenda mpaka na hariya irukoba. Tushitse Rukoba abatama bati mwebwe mwabana mwe taramuka bayibika rero kuwo mushinga ntahe Gatamobwa. Umwamikazi rero niwe yabwiye sogokuru ati genda kwa Gatamobwa abariho muyibika muyinyegeze niyo batarapfa biromenyekana. Bashishikanye rero baciye bayihamba. Umwamikazi yarinde baramparaye. Muri iyo misi nyene hakurikiye igandagurwa ry'abasirikare mu makambi atandukanye mu gihugu. Batandukanye mu kwa gatanu mu kwa gatandatu papa rero baza kumwica mu kwezi kw'indwi abo batwaye bwa mbere bose barabashanye to incuro nyinshi Batwara bake baza ragenda bake bagenda babashoreye babahiye amaboko imugongo bakacana imbere y'inzu iwacu ko niho hari inzira igenda ikaserukira ku irembo bagacatwara hirya kuri prison. Umwanya ko imodoka y'umutama yitwa Jirido ngaho ikanyinya baje gupakira yari imodoka ikoze n'imbaho bayitawuna ingeri niyo bagende bapakiye batwara. Amatoza yagizwe n'umugwi CVR arerekana neza kwihonya bwoko ryagiriwe abahutu mu 1972 n'1973 byari yarateguwe n'intwaro y'umukuru w'igihugu Michel Micombero imbere y'uko rishigwa mu ngiro.
yatangwe mu 70 baratwigisha batubwira ko turiko turiga igisirikare batwigisha za marche kurube za lampe porter aux armes présenter aux armes descendre aux armes reposer aux armes porter aux armes bwa mbere batwereka kwa gukura inkoho hasi ukayibanza ukayishira muri présent hanyuma ukayishira muri porter aux armes uyikura muri porter aux armes uyikura ngaho ukacishana imbere ukayipresent hanyuma ukacishira muri repose poroho naho ibimeze nkuku descendre naho ibimeze ubugendo uyifashe bucya lampe ugenda wubitsinda ukagenda wubitsinda nko kuva nko ngaha na hariya bari babizigata bagenda barabasoma bari bazimya imputu yose umuntu mutu bari bawuzi bagaca bagenda barinjira mu bahutu gusa abantu baje gupfa inogo biriho none imbere uko babatamwo cakora iki kumva cyane birangaye gusa mu namatwaye ko twatuba namatwaye atumba ijambo rivuga umukuru w'igihugu usenya umuganda w'inkwi ngo ntiwoshobora kumvunira rimwe wari kukuremwo rumwe urazimara Jambo waragiye yose yego bavuye muri Heradi yari y'u Burundi. Hari n'inyandiko umugwi CVR wubuye zerekana ko iryo honyabwoko ryari ryarateguwe. Zimwe muri izo nyandiko zatowe mu bushingiro bw'inyandiko muri parake y'Igitega, muri diocese y'Imuyinga, mu gisagara ca Bujumbura na cyane cyane ku radio nkuru y'igihugu hamwe no mu bushikiranganje butandukanye. Hari n'izerekana ko abateye igihugu batarabagwanye nyabo. Akarorero ni rikete mubona rifise inomero 15 19 akarongo gakitse ubusa rimwe akaburungu ubusa 8 akaburungu ubusa ryanditswe ku itariki 28 Nyandagaro 1972 na Lieutenant Colonel Ndabemeye Thomas umukuru w'ingabo z'ico gihe commandant des forces armées yandikiye umushikiriza manza kizigenza wa Republika asabira indishe y'akababaro imiryango y'abasirikare avuga ko bishwe n'abaroberi mu bwicanyi bwabaye muri Ndamukiza na Rusama 1972. Thomas Ndabemeye yisigura avuga ko iyo miryango idafisa ikika umusaya n'icifungura kubera ubukene buyugarije. Irindi rikurikira rifise inomero 620 agakoni gakitse remepe akaburungu 48 akaburungu 229 agakoni gakitse buja yo kuwa 8 Myandagaro 1973 yanditswe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika yishura Lieutenant Colonel Thomas Ndabemeye avuga ko atandishi y'akababaro itegekanijwe kuri iyo miryango kuko amakuru yizewe avuga ko abo basirikare bishwe n'abasirikare bagenzi babo babihenzeko kandi inyuma y'amezi 10 abo basirikare bishwe amatohoza yerekanye ko abateye igihugu ico gihe batarabaroberi. Iyo nteguro yo guhonya abahutu tuyisanga kandi mu iketi nomero ubusa 93 akarongo gakitse ijana akarongo gakitse CAB akarongo gakitse 68 ryo kuwa 18 Ndamukiza 1968 ryanditswe na komanda Martin Ndayahoze yari umushikiranganje ajejwe guhanahana amakuru hamwe n'ubutunzi akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Ipona. Martin Ndayahoze yandikiye umukuru w'igihugu Michel Micombero avuga ko hoba hariho umugambi wo guhonya abahutu wari kurategurwa. Ivyo tubisanga mu gitabo citiriwe Le Commandant Martin Ndayahoze un visionnaire canditswe n'umukenyezi wiwe Rose Karambizi Ndayahoze umunyarwandakazi w'umututsikazi yari yahungiye mu Burundi. Ivyo tubisanga ku rupapuro rwa 26 gushika ku rwa 31. Ivyo yavuze bikaba vyavuye bigenda uko yabivuze nyuma y'imyaka 4. Jean-Pierre Chrétien hamwe na Jean-François Dipakier bigisha mu Burundi mu 1972 banditse igitabo citwa Burundi 1972 au bord des génocides kivuga ko inyanzarake habaye inama yo gutanga ibigwanisho ku bakozi ba leta n'abagwizatunga b'abatutsi mu ntumbero yo guhonya abahutu bize mu ntara ya Bururi na Makamba. Uru rupapuro mubona ni cegeranyo c'inama yabere Nyanzarake kwigenekerezo rya 27 Ndamukiza 1972. Iyo nama yari irongowe na Albert Shibura mushikiranganje w'intwaro yo hagati n'ubutungane. Hakaba hari hatumiwe abakozi ba leta bari mu bwoko bw'abatutsi gusa. Umushikiranganje Shibura yavuze ati: "Nshuti zanje, nagira ndabashikirize ubutumwa ndarungikanywe n'umukuru w'igihugu twihweje ibiriko biraba hamwe n'ivyabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Turabona ko abahutu bariko baragwira kandi birateye ubwoba ko bishobora kuba nk'ivyabaye mu Rwanda. Ni naco gituma twafashe ingingo yo kubagabanya kuva kwigenekezo rya mbere Rusama 1972 tugasigaza abanyagihugu bataciye ku ntebe y'ishure." Iri kete rikurikira rifise inomero ubusa 90 akaburungu CAB akarongo gakitse 198 ryo kwa 24 Rusama 1971.
ryanditswe na komanda Albert Shibura umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'ubutungane yandikira ababuramatari b'intara za Muyinga na Bubanza akaba yabamenyesha ko muri arrondissement ya Cibitoke hagiye kuba imyimenyerezo ya gisirikare kuva ku itariki 5 gushika ku itariki 14 z'ukwindwi hamwe no muri arrondissement ya Muyinga kuva ku igenekerezo rya 26 z'ukwindwi gushika ku rya 4 z'ukumunani. Albert Shibura avuga ko iyo myimenyerezo igamije kugarukana umutekano mu gihe vyoshika ugahungabana bigasabwa abajejwe intwaro kuva ku nzego zo hejuru gushika ku mitumba kubahiriza amategeko bazohabwa n'abajejwe umutekano muri zo ntara. Hari n'ibindi bimenyetso vyerekana ko hariho umugambi wo guhonya abahutu bize. Akarorero n'uyu mukozi wa leta w'umuhutu atahitanywe n'ubwo bwicanyi. Dosiye yiwe yashizwe mu madosiye y'abapfuye. Kugira asubire ku murimo bamusaba urupapuro rwemeza ko akiriho certificat de vie. Naragiye shiti Bujumbura bati witwa ngwiki nitwa bitariho Karori baraba mu madosiye ukora he ndavuga iyo nkora wahora ukora he nahora nkora ikivumo bararaba amadosiye y'ikivumo ntayiriyo wowe utegerezwa kuba uri mu bapfuye napfuye kandi mbona bobo wahinge basi ngende vuga matriki 502 995 acaragenda mu kazu kari inyuma ya Grambiri bakabona kabi kudutegura akazumengo karaboze acagenda ndemo nazanye dosiye yanjye 502 995 ayikuye mu bapfuye. Uru rupapuro mubona ni rumwe muri izo mpapuro zerekana ko ukiriho certificat de vie mu rurimi rw'igifaransa abakozi ba leta bahabwa ico gihe. Ruriko amazina y'umukozi iyaturuka n'inomero ndangamukozi wa leta. Uyu yitwa Semuhonyi Dominique yaturuka ku mutumba Karongwe komine Buhinyuza intara Muyinga. Inomero ndangamukozi yiwe ni 78 akaburungu 188. Kuva mu 2019 gushika mu 2022 umugwi CVR warakoze ahanini ibikorwa bijanye no kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'ihonyabwoko ryagiriwe abahutu, ubwicanyi ndengera butungane bwagiriwe abahutu, abatutsi n'abatwa mu binogo rusangi bitandukanye mu ntara zose z'igihugu. Ivyo bikorwa bikaba byajana no kumviriza ababibonye kugira ubucukuzi mu bushingiro butandukanye bw'inzandiko zivuga ku bijanye n'ivyo byaha mu buzi butandukanye mu gihugu no hanze y'igihugu. Abahitanywe n'iryo honyabwoko babanje kwambugwa ubuntu bwabo bavuga ko bariko bica udukoko twateye igihugu ahandi ngo nabamurere. Jewe 72 bansanze muhira baramfata ngo tugende kuvigira ngo kugira turonka amahoro. Tuca turagenda dushitse mu Gahama batangura kuturobanura ngo uyu ni oye ngoka ngosi oye bagashira haya nguyu ni oye nguyu ni oye nguyu ni oye uwo n'umututsi mututsi wacu bamuha icumu n'ubuhiri n'ipanga. Isaha 12 z'i Burundi baca baraza basoda igarizi zuzuye turasavye mushingante bashinga ntahe twebwe tuziziki ntacyo tuzira mutumwe dukuye muhira ngo tugiye kuzana amahoro mwibarabara tugiye kurinda ubukoko bwaduze buva Nyanza none ntabwo twabonye kumva ubukoko bwabaye twebwe baciye baramika ingoho barabica buzurana mu muryango hanyuma bahejeje baca baranywa inzoga ico gihe banywesha imidaho bavuga ngo barondera ngo udukoko twamurere. Rero utwo dukoko twamurere rero natwe natwo twabona ahubwo natwe twagira ubwoba gusumba kandi rero abo bamurere mayi burya twavuye twumva yuko bwabona arabahutu bagira ati ubukoko bwitwa murere bwateye ngo tuburarire gaca mugenda ku marondo mukararira tukarere kanyabukoko ko buboneka tukabubura turoretse ngo tububure kumbe haheze iminsi dusanga bwa bukoko babaye abahutu. Hariho abahutu baronderwa ngaha haronderwa umuhutu yize umuhutu mudandaza umuhutu afise itongo rinini n'abahutu batunze.
mugabo imbere y'iryo nyabwoko hari abatutsi bamwe bamwe babanje kwicwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu ntara ya Bururi, Nyanza-Lac, Vugizo, Vyanda na Rumonge. Abo bamurere boba barondewe na Simbananiye Artemo baca barondera abahutu bakorana bari barasegeshwe n'intwaro ya Michel Micombero yabica ikabakumira ikabatoteza iba ku buntu bwabo, baca barengera kuri abo batutsi bita bamanuka ikibimbarutso yo guhonya abahutu. Nta mututsi yapfiriye ku mutumba, bose babazana hajya kuri komine harya, kandi aha kuri komine yari poste de commandement yabo. Ku munsi wa kabiri birabandanya bazana abatutsi, bazana kwicira, bazana kututsi, bazana ku munsi wa gatatu birabandanya, ku wa kane birabandanya. N'igihe batwege baje kudufatira imuhiri wacu, bashitse mu irembo bavuze ngo Simba ngo cinja, ngo Simba ngo cinja, ngo Simba mukari ngo cinja. Mu gukira rero twebwe ngire twakize, ngire twarokotse, haraje umugabo w'umupasitori w'umuvuga butumwa, nawe nyene yari umuhutu, ngo aba bantu nta kintu na kimwe bagira, aca avuga ngo Imana ngo yambariye iti muri aba bantu bose bari ngaha, ngo umuntu akora ku muntu numwe muri aba bantu, ngo aba bantu n'inzira karengane, ngo nta kintu na kimwe bagira, uri mubareke bataye, ngo umuntu akora ko n'umuntu numwe, ngo Imana yavuze ko izomuhana indwi ku ndwi. Tangura bica umututsi yitwa Bararufise, bajabutse bica undi mututsi yitwa Mushema, baca bakwira mu mihana barondera abantu. Indege ikiraza ije ikirarasa kweri, abantu baratikira, abantu batikiye nabo bamurere nabo nyene barapfa muri bo, abasigaye baca barahunga basubire baje bava. Ubwo bwicanyi bwarahitanye n'abatwana cane cane mu ntara ya Mwaro na Muramvya. Twebwe abatwa b'Intwaro rero twarahohotewe, turishwa mu ntambara, tugeze kwicwa mu ntambara, nico gituma tuvuga yuko twebwe tumaze kwicwa ntitwarose kidugarukira ko duserukira, twapfuye ku bwinshi gose, agushika naho bamaze gupfa abo badata turabana bato bato n'udupfanye, twagenda ku mufuba turabana, twasindura udusinde tugapfa gufuka kuko ntitwari bamenyere neza gufuba umuntu. Amatohoza yerekana ko mu binogo rusangi harimo abarundi bo mu bwoko bwose. Hapfuye abahutu n'abatutsi, abatutsi sinabaharuye, abahutu sinabaharuye, mugabo hishwe abahutu n'abatutsi. Ibinogo byatawemwo abantu tumaze kumenya tuza kubereka biryamyemwo abarundi n'abarundikazi batandukanye bo mu miryango itandukanye, bo mu bwoko butandukanye, bishwe mu 1972. CVR yatanguye gufurura ibinogo vyatawemwo abishwe mu 1972 n'1973 mu ntara ya Gitega na Karusi. Hafuruwe ibinogo rusangi 8 ku nkengera z'uruzi Ruvubu muri komine Shombo. CVR yarumvirije abacitse ku icumu, abagize uruhara muri ubwo bwicanyi, abarokoye abandi, ababuza ababo, abo bose babonye ukuntu ubwo bwicanyi bwagenze. CVR ikaba yahazuye ibisigara by'abantu 7348 biboneka ko bishwe ubwo agashinyaguro. Ibisigarira ahanini haro twasanga ibisigarira ubona ko ari ibisigarira by'abantu shobora kuba baratawemo bakibona ingene vyari yifashe, nko kubona igisigarira gifise amagufa y'amaboko apfumbatiye amagufa y'umutwe nk'uku, ucobona yuko umuntu minota yo ya nyuma yo gupfa yari ko arikingira. Hari n'abandi batawe mu nzuzi mu mashamba basangukira hejuru baribwa n'ibikoko, bamwe babakura mu ibohero rikuru ry'Igitega canke bakararikwa mu manama. Ababica ngo bari bahagarikiwe n'abasirikare. Abantu muri ko murabakubita hariya mu gasho baraboro hanyine abandi bakabuma gacabumwe babuma abandi bavuga ntabasaba imbabazi, bavuze induru nyene bakakoba induru bakavuga maze ati kumuzango agiye bajamgenda mbega ngaha ku kinogo nta barasisha inko byaravuka nyine baza ibinyandike bakibona bayuka ngo ngwenye ngo baje mu ruzi hano twakweka ku ngombe z'uruzi tubagaruka nini tushira mu kinogo bagira bagenda barasa nyine ngo taravuka nyine mani baha kandi iki mwagikwemo abantu yego cyabwemo abantu ndakibonaga hamwe n'iki none icyo gihe mwaba muri ko murabica bakiri mu gasho ntimwatinya ko abantu babivuna
bakatwivuna kandi inyuma yacu hari inkoho inkode abasoda baba bahari babahagarikiye baduhagarikiye bakaba basharije ugakubisa inyuma yawe sira mwipirizo bakomeye turaza mbere hari kuwa Mungu twava mahari ya nyene muntu ze mwipirizo saa 10 mbere ihereza saa 11 aha twasika ngaho inyoni ziriko ziravuga nyene agatamanzura turi ngaha nyene imodoka ari rero yaca nyene ikata igenda kuri ya nyene turi muri iyo nabano nyene baza kuyiswa turagenda hariya nyene nuko iyo y'ubwa mbere turayipakurura abakomeye rero abakomeye dukiriza tuhereza abo hasi basira mu kinogo abakibasa kuyizana bakizana kandi babona ukundi urupfu rwabo bene wabo bariko barafata zeni mwinde mbere nukunterura ko mwanyururukitse reka nizane baca bizana abagikomeye bakaca bajyama kuri bene wabo bapfuye ibiraso bigira ngo mu ntara ya Gitega Severe yakoreye imashitsi muri komine Giheta hafi y'ikigo cy'ubushakashatsi Irazi aho yubuye ibinogo rusangi bine byazuwemwo ibisigara by'abantu barenga 1900 kaba hakoreshejwe imashini kuko ibisigarira byari munsi cyane aho imashitsi haratowe amenyo y'inzahabu y'uwitwa Ngendakumana Crete yari umukozi w'ibanki BCB mu gisagara ca Bujumbura imfura yiwe yabonye ayo menyo iterwa n'intuntu n'amarira maze kumva ko Severe iriko irakora iki gikorwa yarashitse kugira ngo mbaze aho bamaze guca hose ko abaratoye ayo menyo ya data bavuye kuva naciye nzana hano ahantu mbandanya nabibamenyesha mugatora ibimenyetso ni data babitoye ndaza barabinyereka n'ukuri n'ukunyene byaranangoye kuvyifatamwe amabara bandanya barandemesha TVR yarubuye ibindi binogo rusangi bibiri ku mutumba Mutobo zone na komine Giheta ikinogo kimwe kikaba cari cubakiwe kinzu mu gufurura ico kinogo rusangi TVR yabanje kubakira iyindi nzu umuryango wayibamwe kugira dukorere kuri irya nzu inyegeje ibintu mu kuzimu nuko iyo nzu abayibamwo bokumva ko bakwiye kwimukira mu yindi umushinga ntare igufuri ubona Francine nakuraba n'imfunguruzo tuzishikirije abagabo n'abakenyezi babona CVR yahavuye yubura ibindi binogo rusangi bitanu muri komine Giheta bitatu ku mutumba Nyabunyovu n'ibindi bibiri ku Nyambeho byose hamwe bikaba ari binogo rusangi 11 byavuyemwo ibisigara by'abantu 3640 igikorwa CVR kimaze gushika cashize ukura hagaragara ibinogo nimvye kuwino hakurya wa Gisuru twarashoboye kwimba turaronka ikinogo ca mbere abantu benshi barajanjaguritse nta mitwe twigeze dukura yo myinshi abantu benshi twasanga ari amagufa gusa aho ku Nyambeho hari ibindi binogo birenga 100 byimbwe mugabo nta kinogo rusangi cyahatowe Itankoma CVR yaragerageje kurondera ibinogo rusangi byatawemwo abasirikare b'abakomando biciwe mu ikambi ntare Rugamba iranabarondeza mu makambi y'Igitega nta bisigarira byabo byahabonetse CVR yabandanije ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abatawe mu binogo rusangi mu ntara ya Rumonge Makamba na Bururi mu Rumonge ubwicanyi bwatanguriye mu ikoraniro ryatumwe ko n'abategetsi ku kibuga c'umupira w'amaguru siba rero acarahaguruka asabati tugira amahoro bayiprona nasasaga tugira amahoro bayiprona ati ko mwambaye imitamani itukura ko mugomba gukora amaraso acampa intuze mikorera afisi ansinywa y'ibitugu asayinjira mu muduga atiraja kuri barabara tugi Bururi asanga bakicaye igiti atira kata avunura asubira aje Bujumbura imiduga yari kumukurikira ikiremo kurikira muri ako kanya nyine hacaza abasoda bamurere barabamayi bazana amaguru 6 basigaye amaguru 6 basubira hasi impane y'igori n'umuntu baboshe hama rero niho rero Ryobogo yatafata umuntu atemyuko iryo si yararire nkariye uwo Ryobogo yari inde yari mu mayi wahora umubona ngaho manama naho namubona ngaho manama kandi yabakuzinga n'abahungu we niho bari baca mu mashyaka kwikukire rero
ati kuko abantu bava ruguru baza batutsi nyine bameze niko bavuga bakaba amase rero intambwe itangura ngaha. Aho mu Rumonge CVR yahatoye ibinogo rusangi 21 vyazuwemwo ibisigara by'amagufa y'abantu amajana 961. Ivyo binogo rusangi vyatowe ku bitaro bikuru byo mu Rumonge, hagati mu isoko yo mu Minago, mu kibuga cy'umupira w'amaguru mu Minago, ku mutumba Nyagasaka zone Buruhukiro, ku mutumba Cugaro zone Minago, muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge, ku mutumba Mugara zone Gatete, ku mitumba ya Kanenge na Nyakuguma muri zone Kigwena no muri commune Nyanzarake intara ya Makamba. Muri komine Buyengero igihe CVR yari kifurura ikinogo rusangi kiri muri zone Mudende, mutumba Gasenyi agacimbira ivumbi, hari wamenye impuzu z'inshuti yiwe Ntaremezo Pierre yishwe mu 1972 ategwa n'agahinda. Uye muhira ngenda ama nsanga aho bariko barimba izo mva mpumuka ku mupira w'inshuti yanje Petero Ntaremezo ndawumenye hama kandi yari n'inshuti yanje yazuwe muri abo bariko bararonderwa. Inyuma yo gutora impuzu za Ntaremezo Pierre, CVR yacibandanya amatoza ajanye n'urupfu rwiwe ikijya aho uwo muhisi yari asanzwe aba ku gacimbira imanda umutumba Gasenyi zone Mudende komine Buyengero, iyaga n'umupfakazi Ndayisaba Catherine umusigwa wiwe asanzwe yarahumye amaso bitewe n'ubukene bwo kubura ingene yivuza kandi umugabo wiwe yaratunze. Umupfakazi avuga ko inyuma yo kwica umugabo wiwe ivyiwe byaciye binyagwa nawe yagerereye. Ndacyari n'umubabaro w'umugabo wanje kanatsinda ninda mugira umubabaro yagiye tutarayaga nari nkiri muto sinovuga ngo ikiziga cy'umugabo wanje ngo narakibonye ngo naregeranize nk'abandi sinegeranize none hari umubabaro usumbuwe mwumva ntakibabaye yarabuze ibintu byinshi rwose sinobi ntabyo noba mbuze ngo ndabitondora igatanga cyo mu Gasenyi ryanyazwe uko yagiye uko kuko sinari bwaronka umwana cy'ubwenge nadiridimba ukunyene ukumbona nta mwana nari mfise acubwenge agira ati arakurikirana ibintu vyase aha murampembuye mu mbazize muri ayo makubo narimwo ntagire ikimvugisa naho yabuwanze ntiyansikira ngo aziye kumpoza amarira ntivyasoboka ntiyaronka inzira acamwo. Umugwi CVR maze kumva amaborogo y'uwo mupfakazi waciye wishikira mu bibanza yakoreramwo vyanyazwe biri muri zone Mudende, umutumba Kinama agacimbiri Bazamana hafi y'isoko yo mu Kabumburi. Kimwe muri ivyo bibanza cari cihagiwe n'uwitwa Bitama Emmanuel, kikaba cahavuye gisubizwa abasigwa ba Ntaremezo Pierre na Bitaho nk'uko bari bagisangiye aho hambere bivuye mu mwumvikano hagati wari yarahihagiye kuva mu 1972 n'abasigwa b'iyo miryango ibiri babifashijwemwo n'umugwi CVR. Turashimiye rero uyu mugwi kuri uyu munsi wategekanije kudukomorera twega abasigwa ba Ntaremezo ikibanza cari caranyazwe kuva 72 data bamwishe hama ukadushikirije ico kibanza turawushimiye kuva ngaha kugeza aho butwari bugera tugira imana. Ndabashimiye yuko mwaje gutura kuri kibanza rero ico kibanza cyo nipfuza tuguma dusangiye n'uwo mutama kuko ngo data bamye basangira n'ubu ntituravana n'uwo mutama ico nico nshima tugira abaho. Ndashimiye uyu mugwi ujejwe kubondera ukuri no kunyonesha abarundi kuko ndushitse hano ku mutumba wacu wa Kinama hanyuma ukaba urenganuye aba basigwa b'imiryango babuza aba 72 hanyuma ivyabo bigaca vyinyagirwa n'abandi none rero turashimye cyane ko ikibanza cabo bongeye kukironka hanyuma ibisigaye natwe nk'intwaro ku mutumba tudocishikara tubaba hafi. Mu ntara ya Makamba CVR yahatoye ibinogo rusangi 35 byazuwemwo ibisigarira by'amagufa y'abantu 1680. CVR ikaba yakoreye mu makomine ya Mabanda, Vugizo, Makamba na Kayogoro. Mu Kayogoro ku mutumba Kididagi CVR yasanze ahari ibinogo rusangi ibisigarira byarazuwe mu gihe bariko barubaka ibarabara. Muri komine Makamba zone Gisenyi umutumba Munonotsi CVR yahazuye ibisigarira by'umuvyeyi yishwe ariko aragerageza gukingira ikibondo ciwe. Iyi mitwe mubona ni mitwe y'umugore yari kumwe n'umwana wiwe biciye hamwe. Uyu mutwe n'umuvyeyi uyu ukaba umutwe w'umwana. Uyu muvyeyi ko mubona ko baryamye bubitse inda amaso ari hasi. Uyu muvyeyi yagerageje guproteja umwana wiwe yaramufutse n'impuzu mu maso biraboneka ko impuzu yamuca hejuru kugira ngo amufuke.
Mu ntara ya Bururi, CVR yakoreye mu makomine yose ayigize, hakaba hazuwe ibisigarira vy'amagufa y'abantu 2668 mu binogo rusangi 18. Bamwe mu bishwe bahamagarirwa kuja mu marondo, abandi mu makoraniro. Hamagara umugabo umwe arahamagara ati nimuze mumvira ikoraniro rya musitanteri na mahoro. Icumu n'igipanga birakora, icumu n'umuhoro, icumu n'ubuhiri, baratugedera turarambarara ngaha hasi abana bamanza barabareka. Tubabuza induru nyinshi bararira, tubavuga ati abo bana nimutse mu bahohosora ntaco babasigariye ngaho. Cewe mfise ibikomere. Cewe barantemye ukuboko. Urabibona ko arakorotse. Gusa none wewe umaze kubona inkovu yingana uko wibira ngo ndagukoresha gaho kurangora. Barantema. Ivyo sinaryo niryo wibonera, havyubona. Harabazana bakabashira mu gasyo bakatangura bakabacumita. Hama bagaca babazana bakabaterera muri ico kinogo. Batereye muri ico kinogo baguma bazana abandi bacumita batererayo. Hari yaho baboha bagatererayo uko nyene babona uko nyene bakababohesha imigozi y'imika kuko iyo migozi y'imika nticika. Je nivyo niboneye kuko nico kinogo narimwe mu kucima barabararika bakaca muza kwima wanse bakaca bakwica. CVR yabandanije ibikorwa vyayo mu ntara za Kirundo, Muyinga, mu gisagara ca Bujumbura, Mwaro na Muramvya. Aho hose CVR ikaba yahatoye ibinogo rusangi 101 vyavuyemo ibisigarira vy'amagufa y'abantu 3445. Mfashe batujana mu ijoro badufunze ibitambara mu buterere. Badushikanye mu buterere hariho ikimashini cimba baraza baturunze mu kintu kimeze nk'ibeni. Basukayo mu ijoro mu masaha 5 y'ijoro. Je ngira Imana basuka hejuru yanje haja abantu babiri. Je sinzi ngene Imana yankubiyeyo ntavyo nzi n'ubushobozi bw'Imana. Mugabo nari imbosha kandi bari badukubise no kudukubita. Bemwe nakubiswe namerewe nabi gose nashaye n'amaboko bavunaguye n'amaguru ibironda iki ni Imana yabikoze mugabo si jewe ntavyo nzi. Nja ndavayo nja kuyikomine ngiye kuverisa amafaranga nabuguje cyasanga abatodeshe abantu emwe benshi barenga igihumbi ikomine Buhinyuza baboheye amaboko mu mugongo bakorana igikokora abagabo kandi b'abafonctionnaire agatuntu katumbutse kari hari imbere harimo n'abapatiri babiri, Patiri Grevati Ndarukerege na Patiri Severino Minani, harimo n'umubikira. Hariho urunogo nyuma y'ipirizo runini baca batwara bahinurirayo baboshe babona batabishe. Byari ibintu by'imigwi itatu mu bintu babagiriza. Hari abo bavuga ngo nabarozi kandi atari bo, n'abandi bavuga yuko bariye amatungo y'igihugu. Abadandaza nabo bakasa bavuga ngo nibo ngo batanze ngo amafaranga ngo ya politike ngo kugira ngo batembagaze ngo iyo ntwaro. Bafata nk'abantu basumbanye inguvu muri abo nyene bapfunzwe bakabaha ibihiri ati nimukubitane utangura gukubita undi akamwica tuca tumurekura atahe kandi batari bumurekure ngo atahe. Yarakubita gushika hamwica amwishe bakaca baryamika ngaho bagwira bakaca babazana ngaho bambika imigozi mu izosi bakaca babakwega bakaza barakwega hasi bakabazana bakaca bahinurira mu binogo bimvye ngaha. Ivyo binogo abantu bavyimba bonyene Inyagatuvu bakagenda batwaye ibigunira bakabacekezamwo bakageza umutumba gutya ryaguna bakaca baboha n'amapingu bakaca baboha bakacaterera modokari. Abasoda baca bamanuka baza babakindirako batambirako nguraba wumva ndaje ngo umugongo waguhetse ngo rakapfunika. Babatekeye mu magunira bagenda kwita amaborogo nabo bagenda barabatambira ko hejuru. Umugwi CVR warabandanije amatohoza yimbitse kubijanye n'ihonyabwoko ryagiriwe abahutu n'ubwicanyi buhohotera kiremwa muntu bwagiriwe abahutu abatutsi n'abatwa mu ntara za Bujumbura, Ngozi, Kayanza, Bubanza, Cibitoke, Rutana, Ruyigi, Cankuzo hamwe no kubandanya ubucukuzi mu bushinguro butandukanye bw'inzandiko zivuga kubijanye n'ivyo vyaha mu buzi butandukanye mu gihugu no hanze y'igihugu.
Mu ntara ya Bujumbura CVR yahatoye ibinogo rusange bitanu vyavuyemwo ibisigara vy'amagufa y'abantu bagera ku 1852. Muri bo harimwo abo CVR yazuye ku mutumba Rutambiro komine Mugongomanga mu kinogo rusange giteye nk'igiserege cyabaye imetero 100 z'uburebure, kikaba cazuwemwo ibisigara vy'amagufa y'abantu 1562. Mu ntara ya Kayanza CVR yahatoye ikinogo rusange kimwe ibanga muri komine Matongo, kikaba cazuwemwo ibisigara vy'amagufa y'abantu 257. Ibubanza CVR yahatoye ibinogo rusange 11 vyavuyemwo amagufa y'abantu 268. Mu ntara ya Cibitoke CVR yahafuruye ikinogo rusange kimwe kirimwo ibisigara vy'amagufa y'abantu 5. Mu Rutana habonetse ibinogo rusange 11 vyavuyemwo amagufa y'abantu 512. Aho nyene mu Rutana muri komine Bukemba habaye ubwicanyi bw'agashinyaguro, aho abicwa bahamagarirwa kubanza kurya inyama z'abana babo no kunywa amaraso y'abicwa. Abazungu baba harya Bukemba, hanyuma rero barakoroneza abantu, baravuga ati mugire ibitoki mubizane, n'ufise umwana agende bose babizane. Basi turagenda, tugiye kira mwana igitoki, umugore igitoki, umugabo igitoki, turagenda dusitseyo hariya hirya y'Ibukemba hakurya muri Karamarugwe niho hari intuzeye itanure, hari itanure bahora bacanamo iswagara. Basi rero vya bitoki bamaze kubisikana, bamaze gusikayo bakagira igitoki bagaterera y'umwana na nyagitoki, batera nyagitoki bakaheza bakokorana n'umwana, bokanye n'umwana hama bakavuga ati ehe nutyo, bakabahereza intambi, wowe ukirya, wowe urya umwana wawe. Basi rero nyantambi bamaze kuyanka na nyamwana na nyagitoki bagasako nabo bakiriza bagatererayo. Baranzana bashikana ku iprizo baraboha, banjana mu ntuze mu biro, baracumita umuntu ndareza amaraso ngo daha, hanyuma nyamaraso ndayanywa isoro yose. Mu ntara ya Ruyigi CVR yahafuruye ibinogo rusange 2 vyazuwemwo ibisigara vy'amagufa y'abantu 59. Mu Cankuzo nta kinogo rusange cahabonetse, abafatwa bajanwa kwicigwa mu ntara ya Ruyigi kuko Cankuzo yari ikiri arrondissement ya Ruyigi. Mu ntara ya Ngozi nta kinogo rusange CVR yahatoye, ariko amatohoza aremeza ko harabatawe mu binogo rusange biri mu kigo ca parake y'Ingozi hamwe no mu ikambi y'igisirikare. Hari n'ahandi binogo rusange vyagiye birubakwa k'amazu. Iki kibanza nakigiyemo stage iki stage yo kwica ati ubu tugomba utwerekera akarorero ngaha ibone sawa mugabo ico bikora murankomanda kora rero none mwankomanze none amanza numa ngo atasiyo changira kuti hop ewana ndakubita nyene ngaha umugabo nyene basa umugabo nyene aciye ndakiragwa ngaha aguyeho mutondo w'amaraso cumuca mu mazuru undi cumuca mu kanwa umugabo aciratera akagere. Kugeza ubu CVR imaze kuzura ibisigara vy'amagufa y'abantu 22,395 mu binogo rusangi 220. Hari n'abatashoboye kumenyekana, ni nk'abatawe mu nzuzi, abibiziga vyasangukiye ku misozi baribwa n'ibikoko, aba amagufa yamaze gucika ivu, abanyurujwe, abaturiwe, abatawe mu binogo rusangi bitaramenyekana, ab'ibinogo rusangi vyubatswe kw'amazu gushika no mango CVR itarashobora kumenya n'abandi. Hambavu y'ubwo bwicanyi harabaye ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme mu bice bitandukanye. Haratanzwe n'itegeko ribuza umuryango wabuze kugandarira uwabo. Bafata umwana w'umukobwa bakamugurira uniforme ya gerere yari ifise imirongo imanuka uku, bamugurira na jire bakamutwara nk'abagiye kuri vigilance. Ico gihe birirwa baratambanya abagore rikamina, bakabatonoza ibiyoba, bagakaranga ibiyoba, bakazana inzoga z'inguvu bakuye mu mihana aho zihiye, bagatereka bakanywa. Bahejeje kunywa izo nzoga baca bihembuzanya abakobwa, ukacubona wa
mukobwa ari mushikawe aje aregega inda akaba n'umugabo ngaho munyabangwe bakoroye bamukororera hasi ngo ja kuri vigilance kandi babigize byarashoboka akubwiye ati uragenda ntugenda wategerezwa kugenda akaca asigarana umukenyezi wawe haratanzwe n'itegeko rivuga ko umuntu yapfuye mu rugo bataza kugandara ugiye nko kumuhana ngo reka nze kugandarira naka ko yabuze umuntu bakagusangayo baca bavuga ngo waja kwivigilance ntiwagaruka ngo wagiye kugandarira ngo umumenja ngo nawe uri umumenja rero ntiwagaruka kwagandara ntibadukundira abaduhekuye ngo ntacyo turiko turagandarira. Imwe mu miryango yabuze yarapfunzwe icamaso n'abajerere mu mihana yabo. Umupfakazi wese bamupfungira mu rugo rwiwe. Twamaze amezi 6 dupfungiwe mu mazi turindiriye ko baza kudutora n'abana barindwa n'abajerere. Ntizashobora kugenda ngo mve ngaha ngo nje no kuri irya nzira mu umupfakazi. Kandi hariho baza kuraba ko hari nugira gucya ngo arire. Iryo nyabwoko ryarabaye no ku mashure amwe aho abanyeshure b'abahutu bicwa hakoreshejwe intonde. Aha twovuga nko kuri lycée Musinzira mu ntara ya Gitega, kw'ishure ritoya ryo ku Mutangaro muri komine Rutovu intara ya Bururi, aho hatwagwa abana biga mu mashure mato kuri ETS Kamenge, kuri ENA, kuri Ateneo Royale no kuyandi mashure CVR yagendeye. Abasoda bo baraje barinjira gushika hariya bahagaze hariya barungika umusurveya twasinoma Mporama w'umunyarwanda niwe yaje ashika ngaho arinjira hano uko bahahomye ahagarara aha nyine ku ndango ya refectoire arahamagara abatlete bariko barafungura hariya yahamagara izina rimwe naka baca bahaguruka baza gushika basohora muri mu nkurikire cabajana gushikaho bari barindiriwe n'ikamyo n'abasoda hajya hanze haba mu officeriste muri abapolisi bagahamagara abanyeshuri nicumi cyo babahamagariye bahamagara baca bagenda hanze bacaburiza ijipe baburize ijipe rero bagacabajana. Kw'ishure ryisumbuye ry'Ikiremba Ecole Normale de Kiremba mu ntara ya Bururi abanyeshure barenga 100 baratwawe n'abasirikare. Dushitse ku idrapo abasoda bari bakikuje ibibuga byose. Haraza umushinga ntahe tutamenye izina. Ariko batubarira ko ari muri substitute. Yakora muri park. Yego. Turi ku idarapo yazinguriye agakaratasi atangura gusoma amazina bahera kuri 4e normale barasoma aho hari ikamyo y'abamisiyoneri b'Ikiremba y'Ivorvo basoma abanyeshuri burira ico gihe muri 4e normale hasi abanyeshuri batatu baje 4e normale basoma abanyeshuri muri 3e naho nyene hasigaye benshi hasigaye nka batatu canke bane basoma muri 2e normale barakukumba basoma bo muri 1e normale barakukumba basoma abanyeshuri mu 10 barakukumba twebwe rero twari muri cycle inférieur dusigara tujumaraniwe. Mu ntara ya Rutana kw'ishure ryo ku Mpinga abanyeshure b'abahutu agateka kabo karahonyanzwe. Jewe naryama ku gitanda co musi byari bitanda bibiri bigerekeranye hejuru hakaryama umututsi akama yansovye ko kari tuvuga ngo ni ingeso yabigira n'ibigirankana kuko niyo tugiye muri dortoir bazimije amatara abasurveya bahavuye
baca batangura kudutuka baturirimba ukiyeme rehashi mu gifaransa kivuga ikibezi mugabo bavuga twebwe hutu iyo ndome hashi persone bagaca bakomugwamo hano baca baza bakadukubita. Iryo honyabwoko ryakurikiwe no kunyaga amatungo y'abitwa bamenja mu bushinguro bwa parake nkuru y'igihugu. CVR yahatoye ikete inomero 209 agakoni gakitse remepe akaburungu 48 akaburungu 229 agakoni gakitse buja. Umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yandikiye komanda yatwara ikambi yo kumusaga Kambaze n'abashikiriza amanza wa Republika mu ntara za Bujumbura, Gitega, Ngozi na Bururi abasaba gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ya gisirikare ku itariki 6 Rusama 1972. Ubwo rubanza rukaba ruvuga ko bategerezwa kugurisha imiduga yose yafashwe ahibitswe hose ku butaka bw'u Burundi. Aca basaba ko ico gikorwa kija mu ngiro kuba ku itariki 29 Nyakanga gushika ku itariki 7 Gitugutu 1972. Nyinshi muri iyo miduga kwari nko kuyigaba kuko bayigurisha amafaranga make. Akarorero n'umuduga wo mu bwoko bwa vewe inomero y'imparati B5933 waguzwe n'uwitwa Kibaya ku mafaranga 1550 y'amarundi. Hari niyagugwa amafaranga 500. Ico gihe idolari y'abanyamerika rikaba ryari hagati y'amafaranga 78 n'amafaranga 85. Hakaba hari n'iyindi yafashwe icayegukira inzego z'umutekano nkuko biboneka muri rikete umushikiriza amanza wa Republika mu ntara ya Bujumbura yandikiye umushikiriza amanza kizigenza wa Republika. Imbere yo mu 1972 harabaye rusansuma rw'amazu mu gihugu cose nkuko biri kuri urupapuro. Mu 1972 hakaba haciye haboneka urundi rutonde rw'inzu zanyazwe. Nyinshi zikaba zanyazwe inyuma yo gufata banyenezo no kubica. Amazu meza yanyazwe yaciye yegukira leta. Akarorero n'amazu yari muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura nkuko biboneka muri rikete umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yandikiye abashikiriza amanza bakuru mu ntara abasaba gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ya gisirikare kwigenekerezo rya 6 Rusama 1972. Ambavu yo kunyaga imiduga n'amazu y'abishwe amakone yabo mu mabanki yaciye nkuko iboneka muri rikete umushikiriza amanza wa Republika yifata kibanza mu ntara ya Gitega yandikiye umushikiriza amanza kizigenza wa Republika amubwira ko abari bafise amakonte muri Bankobu na Kadebu yamaze gufatwa. Izo manza ntizakurikiza amategeko nkuko tubisanga muri urwandiko rwo mwibanga umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yanditse kwigenekerezo rya 3/0 1973. Ni manza zacigwa mu rufuri kandi nta butungane bwakoze mu kunyaga bafatwa na burya batigera bamenyeshwa ico bariko barazira. Izo zikaba ari zimwe mu ntambamyi zihanze igikorwa co kunywanisha abarundi mu gihe hakiri bamwe mu banyazwe ivyabo bagisaba kubisubizwa. Jewe maranye urubanza muri sentebe imyaka 7. Urubanza rwaracitse rutacitse mu mazu umwaka wose mu mwiherero. Sinzi igituma zishobora gusobanuka. Sinokwibaza ko rya zina ry'ubumenje nibwo nguma ngarukako. Jewe ikintu nsaba leta yongura kw'igisebe bise mu mutima nibansubiza utwanje sindabatsi biri mu nzu byose ariko nibampiki inzu yanje ico gisaka ndakibona iyo nzu ndayibone. Leta inabare, leta n'umuvyeyi ni Rutungaboro nimba iyo nzu nakarayo magogwa yagiye kuba muri ico gihugu. Hari abantu hari abakuru ariko nta numwe yami. Mwami wacu uduhe umutima wo kwihangana no gutekana kuko ibi byose byabaye ubona byategerezwa kubaho ariko ububegito bwacu ari ku itegeko ryawe byose ni wowe ubizi ariko turagusabye mwana w'umuntu ibintu byose bisubirire turakwibwiriza. Umugambwe Iprona uradomwa ku rutoke kuba waragize uruhara mu ihonyabwoko ryagiriwe abahutu mu 1972. Ico gihe wari urongowe n'umukuru w'igihugu Michel Micombero. Babura amatari bawutwara mu ntara. Batwara idarapo ya Iprona. Udafise iyo darapo ya Iprona ntiwishwa ko uri muri bo. Wishwa uwahemutse. Uwarwa iyo darapo yishwa
umututsi kuko yaba bakurikiye. Nari umugerere baca bankoresha gutyo tuja gusomba abantu tuzana dushika najya kuri komine je najana n'abagerere bandi tugaca tujanana n'umukuru w'umutumba ku muntu kumuhana bati dutora naka tugenda tukamutora duca ku wundi muhana dutora tuca ku wundi dutora tugize nka batatu abo tubonye tugaca tuduga tugashika ntajya ku biro vya komine. Badasigana mwese mukoraniye hano nitugira amahana Micombero yaduhaye. Hari umushinga ndatu wo mu Kinama yavuga amera nk'uwidoga avuga ati twebwe abajerere batuvuga nabi. Nta muntu n'umwe avuga jerere nabi kuko jerere yarerekanye akamaro kayo no muri uku kwezi jerere yarerekanye akamaro kayo, akamaro gakomeye. Nimukomere amashi jerere, nimukomere amashi abasoda, nimukomere amashi cyane cyane Kizigenza Perezida Micombero. CVR yarakoreye kandi no kuyandi mabi yagiye araba mu gihugu itumwe ko n'abene gihugu canke abajeje intwaro mu gihe baba bariko barubaka bakagwa ku bisigarira vy'amagufa y'abantu. Aha twovuga muri komine Marangara intara ya Ngozi kubijanye n'ubwicanyi bwabaye mu 1988 muri Ntega na Marangara, ubwabaye mu 1993 mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa zone Kinama quartier Bukirasazi aho bita ku Mugaruro, muri zone Kamenge ahahoze isoko ya kera, mw'ihinguriro Mitarusa no muri kaminuza y'u Burundi ikigo kiri ku Mutanga. Aho nyene muri kaminuza CVR yaragerageje kurondera ibinogo rusangi vyoba vyaratawemo abanyeshure bahagandaguriwe mu 1995 ariko ntivyabonetse. Bikavugwa ko inyuma yo kubica ibiziga vyabo vyaciye bitabwa mu nzuzi no mu mashamba. Ibikorwa vy'umugwi CVR byaritabiriwe n'inzego zitandukanye z'igihugu, amashirahamwe yigenga, abikorera utwabo, abihebeye Imana, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, ugwaruka go mu mashuri atandukanye, abene gihugu n'abandi. Inyuma y'amatohoza kubijanye n'ubwicanyi bwabaye mu 1972 n'1973, umugwi CVR ufashijwe n'abahinga mu vy'amategeko mpuzamakungu agenga ivyaha vy'agahomerabunwa waciye wemeze ko habayeho nyabwoko ryagiriwe abahutu mu 1972 mu Burundi n'ubwicanyi buhohotera kiremwa muntu bwagiriwe abahutu, abatutsi n'abatwa. Umugwi CVR uremeje uno munsi kw'igerekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha kurongora igihugu ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi mu 1972 mu manuko w'igihugu mu Rumonge, Inyanzarake, Ivugizo cane cane ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ivyo vyaha vy'agahomerabunwa bikorerwa kireba muntu vyarakorewe abatutsi n'abahutu bitwa bamanuka mw'iyinga rya mbere ryakurikiye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu kuva mw'igerekerezo rya 2019 na Mukiza 1972. Iki cegeranyo gishikirijwe inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ziri hamwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Inyuma yo gushikiriza iyo raporo, inama nshingamateka na nkenguzamateka by'u Burundi byaciye bigira ko biyemeza. Abarundi na cane cane abihebeye Imana basaba ko twosubira kunywana nka mbere. Ayo mabi yabaye ab'umuziro mu gihugu c'u Burundi. Abagire n'abo bandi nibagukundire begere abo bagiriye nabi babasaba ikigongwe, n'abagiriwe nabi nabo nyene bamurikwe n'ububasha bwa mutima mweranda batanga ico kigongwe basabwe n'ababagiriye nabi. Ndasaba Imana mushobora byose, ndasaba Imana y'urukundo, ndasaba Imana y'imbabazi mwigirire ikigongo abarundi bose, maze ubwicanyi bwose bwabaye ntibuzosubire.
abana n'abuzukuru bacu baze bibanire mu mahoro. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Ntibigasubire, 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 ntibigasubire.